tuzabana n'Uwiteka, tuzabana n'Uwiteka, tuzabana n'Uwiteka, tuzabana n'Uwiteka. Tuzabana n'Uwiteka, tuzabana n'Uwiteka, tuzabana n'Uwiteka, tuzabana n'Uwiteka, kugendana nawe Mana, kugendana nawe n'amahirwe, kugendana kugendana nawe n'amahirwe, kugendana nawe n'amahirwe, kugendana nawe n'amahirwe, abana kiriye bose, kiriye bose, yabahaye gucika abana b'imana, yabahaye gucika abana b'imana. Korora maguru Tare bimana bona nanzira Tudege mure imamagara komera shikama witinya nacuza bikomeye mu ruhande rwawe nacuza bandi kumwe n'abandi bawe biranuka gusa yarivugiye ati ngiye kubihindura bisa kandi nizera yo magambo kwabaye kuri komera ushikame witinya mwana wanjye nacuza bandi kumwe n'abandi Tubiye bikomeye ndi mu ruhande rwawe nacuza bandi kumwe nawe turarizwe witinya mwana wanjye nacuza bandi kumwe nawe turarizwe
Maguru merana no akunya. Ananipenda Yesu. Nakupenda kabisa. Yesu kwa hivi. Mungu hapa. hamwe no gushimira Imana yadutoranije muri benshi. Hari benshi bapfuye badakoreye Imana, hari n'abandi bakijya ingurube batarashobora kubona Imana. Reka tubanze twabonye Imana, iyo Mana twayimenye, tubanze tuyikengurukire n'amashimisha. Kugira uri umukozi w'Imana ni igikorwa kidasanzwe, ni igikorwa kidahabwa abantu bari bose. Wowe wahawe kuba umukozi w'Imana, haba mu gutambuka, haba mu kugenda, bawirata ko wamenye Imana, kuko kuba umukozi w'Imana ni ikintu kidasanzwe. Kuba umukozi w'Imana ni igitangaza, ubwo n'umuntu wagiriwe. Tugiye kubanza gushimira iyo Mana rero. Data uje mwamushobora byose, uri Imana nziza kandi ugira neza. Wewe waturobanuye ukatugira abakozi b'Imana, wewe warobanuye benshi ukabagira abaririmbyi, wewe warobanuye benshi ukabagira abavuga butumwa, abandi ukabagira intumwa. Uri udasanzwe Mana. Aho twatanguye gukora siporo kugira tuze gusanganira Yesu, cyagiye ukiri mu kirere kugira tuzeze turiruka byemera. Reka rero Mwami, uha amavuta adasanzwe abakozi bawe, uha amavuta adasanzwe abaririmbyi bawe, abagukurikiye Mwami. Uzubagirire neza, uzubahe kurya no kwambara neza kugira uzosange bashajije. Imifuko yabo ndetse izeyama n'amafaranga, inzo zabo zizezame mwinga. Databuja, wa munsi tuzaza gusanganira duhaze. Urakoze kuvyumvise. Amashyi kwa Mana yacu. Tunashima cyane.
ndakengurukira abakozi b'Imana b'ishengero rya Nayoti muri Nyabunyegeri mwitabiriye akamo ko gukora siporo. Bibiliya iratubwira neza ko kubona Imana ari ukubandana. Kubona Imana bisaba ingufu n'inkomezi, kandi Bibiliya irambwira ko iyo mibiri yanyu ari ishengero za mpwemu yera. Rero mutegerezwa kuzikubura, mutegerezwa kuzivomerera, kugira inzu mubamwe muzigirira neza, n'ingoro y'Imana mutegerezwa kuyigirira neza. Igihe uzoreka gukora siporo ukicwa n'amagute, ukicwa na diabete, bagatangura guca amaguru, bizakugora kuzobona Imana. Rero tugiye kuraba mu gihugu cy'u Burundi ndetse muri Afrika, abantu bicwa n'indwara bikwegeye n'abanyafrika ntibakora siporo. Rero umuntu adakora siporo uwo ntabwo Imana imwemera. Umuntu adakora siporo icambere agwara gute, siko none agwara amafyigo, hari indwara zimubako zitandukanye. Ariko ukora siporo urazigwanya zose, umuntu akomeye, igihugu kirunguka, n'Imana ikagira gute, n'Imana irunguka. Iyo ifise abantu bakomeye, iyo ifise abantu batiyabira imigongo ngo mbabaranga iminsi yose muri ko muragenda muri kine, muri wakarede, muri ko muragenda ahatandukanye mu bitaro bitandukanye mufata ubutunzi bw'umuryango, mugiye ngo muri kine, ngo mugiye kwivuza imitima. Hariho abamaze ubutunzi bagenda mu Bushinwa, bagenda hatandukanye. Ariko iyo mukoze siporo muri abantu bakomeye cyane. Rero amashengero ya Nayoti ndetse n'umusozi wa Nyabunyegeri, imisozi iduhanamiye ngaha nka za Kirekura, Rubirizi, Muzinda, za Sare, reka muri ko muragenda muvuga ubutumwa bwiza, mubwira abakozi b'Imana tugenda mukore siporo. Uno munsi abakizwa bishinga banywa isukari, ibitumbura, bajya ibintu bisesa cyane za bleba, imikate. Iyo sukari niyiciza ikaca izibira, amaraso ntatangure gutembera. Umukizwa aramvye amara imyaka 60, 70, aho ubona abantu batakiramba no kudakora siporo. Indwara zigufatira rimwe zirenga 20. Ariko abantu bakora siporo basaza bakomeye, abo bakazokwibonera Yesu. Ntabwo bama bariko barama ku maserumu, ntabwo bama bariko barama kwa muganga iminsi yose. Hari ubugwara bwinshi nka za malaria, izo za tifoyide, n'ubucafu buba mu nda kubera umuntu adakora siporo. Rero Banayoti, shengero ry'Imana, namwe mwese muri ku musozi wa Nyabunyegeri, mwijukire siporo. Aho muzogiye kwijukira siporo, twongere twijukire no guhasha icyaha, tugikubita abandi bamaze kwiyita abakozi b'Imana b'abanyabyaha. Nagomba ndababwire, aho tugiye gukora siporo tuze tubere ivyamwa abandi, abanyengeso nziza abandi, tubera amatara abandi. Nibabona ingeso zacu benshi bazodukurikira. Uno munsi ari abantu bariko baraja mu vyaha kubera ababatanguriye imbere. Ubonye pastori n'ikinyavyaha, ubonye umuvuga butumwa naka vugira ngo n'abandi baragize gute, bararushe, reka nigumire iyo narindi. Abanayoti rero tuze turangwe n'ingeso nziza. Ingeso nziza nizo ziranga umukristo. Nituze tugende twivuga ngo turi abakozi b'Imana, ubwo bazeba tuvuge ngo bajya abantu n'abakozi b'Imana. Ndetse bamwe bariko barajarajara baburiyo baza, mubahamagarire kuja ku musozi w'Imana Nayoti. Ingeso zanyu zize zibakwege, bavuga ati hajya ahantu hari abana b'Imana koko. Yesu nashimwe. Nimwambere uko muzoba muri abana ba Mose wa kabiri. Mose wa mbere aho yarari avuye mu gihugu, igihugu cyari kigoye cyane, igihugu yaravuyemo kubohoza imbohe z'abana b'Imana. Abanyesirayeli bari baragize inyagano muri Egiputa, arababohoza. Ariko
bamusiga mu bugaragwa kubera ingeso zabo. Nagomba twebwe abanayoti tuzedushikana imiryango yacu kure kubera ingeso zacu. Nanje muze mutume mbona Imana kubera ingeso zanyu nziza. Nimwagira ingeso nziza nanje uzonezerwa nka Mose wa kabiri. Ndashaka kuzobona igihugu cy'isezerano. Nanje iyo Mana zenda yigumunda sinze mpavane nk'impera mu bugaragwa nka Mose wa mbere yahize mu bugaragwa kubera ingeso zabo yararongoye. Bamubwira ngo zana ngo amafi, zana intware, zana ibikiduha amazi muri Egiputa twirira ibi n'ibi. Batangura kwiyumvira ibyaha bye bakorera muri Egiputa. Ntibamenya ko bavuye muri Egiputa bariko baraja mu gihugu cy'isezerano. Reka twebwe twavuye muri Egiputa tumenye iyo turiko turaja, tumenye ko turiko turagenda mu gihugu cy'isezerano. Igihugu cy'isezerano ntabwo kijamwe abantu b'ingeso mbi, ntabwo kizojamwe abanyavyaha. Uwo byananiye akubwira ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Urwo n'urupagani z'urubwira tururupagani. Umuntu arakubwira ngo ntabantu badakora icyaha, ngo abamarayika bakora ibyaha, ngo nandi akora ibyaha. Uzumubwira ati byarakunaniye. Umbwira umumarayika wabonye akora icyaha, mbwira nde wabonye akora icyaha. Ariko uwo byananiye akubwira ngo bose bakoze ibyaha. Uzumubwira ati byarakwankiye. Twebwe tuba abakozi b'Imana by'ukuri. Umukozi wese w'Imana akora ibyiza, ariko umuntu wese akora ibyaha n'umukozi wa Satani. Ari abantu baba abakozi ba Satani ariko bibereye hehe? Mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana haba yabera, kuko Imana nayo ni yera. Yesu nashimwe cyane. Reka rero duhinduke twebwe, hanyuma duhindure iki? Duhindura abandi. Mugatwe twabanje kugira iki? Guhindura. Sinzoja kubwira abantu ngo baje mu ijuru nanje ntariko ndaja mu ijuru, ntivyumvikana. Sinzoza kubwira abantu ngo bahebe ibyaha nanje ntarahe ibyaha, ntibishoboka. Twebwe nyene dutegezwa kubabera nk'abanayoti. Abanayoti bera dukuru twikomera Imana amashi cyane. Murera tugiye gukora gute rero? Tugiye kubwira abandi nabo bagire gute? Bere iryo juru tuze turibone turi benshi. Iryo juru tuze turibone n'imiryango yacu. Genda ubwire mu miryango yanyu abantu batarakizwa ati nimukwizwe duheri wacu, hanyuma nitwaheri wacu tugende mu babanyi. Hari umuntu yitwa ngo numukizwa, mugatoba bivugira imbere y'abantu ko ari umukizwa. Hari umuntu akirizwa mu ishengero, yagera muhira bakavuga ngo yasema, yagera mu bantu bakavuma. Uwo muntu mu gutembera na Bibiliya akaba wa mbere ngo ndumukozi w'Imana. Aho bagiye gukubitwa, aho bagiye kubona ingorane, ntabwo Imana igiye kubihanganira. Biraryoshe ko twokwitwa abakozi b'Imana, turabakozi b'Imana. None uno munsi intambara zihera mu bantu basenga. Uno munsi ubona umuntu agiye gusenga yitwaje inkoni, yitwaje ibuye, ngo turahura nitwasohoka, ngo ni naka yavuga ngo ndamwereka. Uwo ntabwo ari umukozi w'Imana. Ingero yabo igiye kugaragara, kuko Yesu ntabwo agiye kuza yihanganira abantu bameze uko. Yesu ntabwo agiye yihanganira abantu babuza abandi gukizwa. Nagomba ndabwire twebwe twese turi hano twokizwa, imiryango yacu yokizwa. Hariho umuririmbyi ava kuririmba, nyina wiwe atarakizwa na se wiwe, agaca amubwira ngo avuye kuririmba iki? Wewe watuma wigumira ngaha kubera ingeso ashitse abereka. Byari byiza kuva mu ishengero, wagera mu rugo ukabereka ingeso nziza, wagera mu batarakizwa ukabereka ingeso nziza. Kudukora siporo tugende dukwira amahanga yose tubereke ingeso nziza. Naho uzoba utazi gusoma Bibiliya, abantu bazogukurikira kubera ingeso zawe nziza. Yesu nashimwe cyane. Tugira ingeso nziza, dushingire intaha Imana kwikigira neza. Nagomba ndakubwire nitwagira ingeso nziza tukabakizwa by'ukuri, tugiye kuzorindira Yesu tumeze neza. Igituma amatongo atakimera no kubera abantu b'abanyavyaha, no kubera abantu basenga Imana kandi bagakorera Satani. Cyose uzova gusenga ugakora ibyaha bitandukanye, wavuye gusenga ariko uri gukora ibikorwa bihesha icubahiro nde? Satani. Igihe cyose uzova uri kurakora ibyaha
uri kurashira hejuru nde? Satani. Mugihe igihe turiko turakora ivyiza, igihe turiko turavuga ubutumwa bwiza bujanye n'ibikorwa, tuzoba turiko turashira hejuru nde? Imana yaduhamagaye. Imana yaduhamagaye ni yera, natwe dutegerezwa kuba abera. Ibanga rikomeye muzobonera ko bakizwa ni umukizwa bahadafise ubwoba, kuko yizigiye Imana yiwe. Imana yacu ni yenkomezi. Umukizwa abahadafise ubwoba bw'inzara, kuko arazi biri kwisi byose ko ari Imana. Umukizwa badafise ubwoba bwo kuronka amafaranga, kubera amahera atangwa n'iki? Ni Imana. Nagomba ndababwire, nitwakizwa neza ntabwo ikintu kizodutera ubwoba ngo mbega uwo tugwanya ninde? Turi ku ruhande rw'Imana. Bwoba ubukene, yoba inzara, vyo bibiki nikicuza kitugwanya. Nagomba nakubwire, uzoshima umuntu yataye Imana aguma avuga ngo ndagiki, ngo umwana aragiki, ngo none ngo ibiki, akaguma arikaririra. Igihe cyose uzoba uri kuririra ngo ndagiki, ndambariki, uzumenye neza ntabwo uri ku ruhande rw'Imana.